Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru yacu kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu numwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije amakuru adasanzwe nkuko muriko muravyumviriza. Turi kuwa gatatu kwigenekezo ya 29 ukwezi kw'icumi 2025. Amakuru tubazaniye havugwa mu gisata ca politike yihuta kandi araba abarundi bose aho uherereye hose, waba uri imbere mu Burundi mu ntara uko ari zitanu, waba uri mu bihugu bikikuje Burundi, waba dukurikiye uri ku migabane ya kure Amerika, Uburaya, Aziya na Australia, n'abari muri Afrika hose turabaramukije kandi turasubiye kubaha ikaze. Turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. N'amakuru tubazaniye avugwa cyane ariko kandi abarundi benshi batamenye ngo ku munsi w'ejo hoba harabaye kudeta mu gihugu c'u Burundi. Ibi nivyo tugiye kurabira hamwe kugira ngo mumenye ukuri kwavyo. Uwitwa Nininahazwe yahejeje kugira ico ashikiriza ubwo tubashikiriza iyi nkuru hareze igihe kidashika kwisaha abitangaje, ariko kandi akaba yungarirwa na Pacifique Nininahazwe nawe yahejeje gutangaza inkuru ikomeye cyane kuri ivyo birabana na politike y'u Burundi. Hariko haravugwa ko Varisito Ndayishimiye yoba atagiye hanze y'igihugu c'u Burundi kandi yari gategekanijwe urugendo ngo vyabaye giturumbuka. Rero ngo hari imvo tugiye kubanyuriramwo mu buryo burambuye. Rero naho dubutari ku rubuga rwe rwa Twitter akaba yanditse agira ati mu Burundi ngo nuko vyifashe sinzi ko mwabimenye, ndiko ndategura space free mic aho tuzoyaga kuri yisije ngo vy'ukuri atakubeshanya Varisito Ndayishimiye amariki y'u Burundi. Uwo public izotora ko yagize mail commentaire azoronka agashiruka bute hamwe n'uzofata mikoro akaduha icyumviro kirashe. Sivyo rero naho dubutari yoba yashatse kuvuga, ahubwo yerekanye ku rubuga rwiwe rwa Twitter chat canke ubutumwa yoba yarandikiranye n'abandi bantu bamwandikira bagira bati hari visite ihejeje kuba anire ku munota wa nyuma kandi NEVA yafata indege mu masaha aza nk'imodoka idasanzwe y'igisirikare c'u Burundi giheruka gukora. Ikindi cagaragaye muri izo chat rero naho dubutari yariko agirana n'umuntu nkuko yahejeje gushira screenshot hanze, yagize ati kudeta mu Burundi yarayibaye dejwe ejo ngo bamwimbiye akabanga NEVA ejo ageze kuri ayo raporo agiye France niko guca afata ingingo yo gusubira inyuma butaraririye. Niko rero naho dubutari yoba hejeje gutangaza ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Ku rundi ruhande Pacifique Nininahazwe nawe amenyerewe cyane ko akurikirana inkuru zirabana na politiki hamwe n'agateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi, nawe yanditse inkuru irambuye, nawe akaba turiko dukora aya makuru iminota idashika 20 abitangaje. Yanditse agira ati yagiye ntiyagiye ngibihuhane byinshi y'Ubujumbura ngo ku mugoroba w'ejo haheze hari kwigenekezo ya 28 ukwezi kw'icumi 2025 Perezida Varisito Ndayishimiye yari gufata urugendo rumushikana Paris mu Bufaransa ahategekanijwe inama ikomeye ku bibazo biri muri Repubulika Iharanira Rusange hamwe no mu karere. Inama yateguwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa afatikanije na Faure Nyasimbe arongoye leta ya Togo. Hitezwe abaperezida batari bake barimo Perezida Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Inama izotanguraho bukera kuwa 30 ukwezi kw'icumi 2025. Pacifique Nininahazwe yabandanije ku rubuga rwiwe rwa Facebook yandika agira ati amakuru yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenye kuvejo ku mugoroba avuga ko Perezida Ndayishimiye yasibije urugendo ku munota wa nyuma. Urubuga rw'ibiro vy'umukuru w'igihugu Ntare House ntirwigeze rutangaza ko afise urugendo nk'uko vyahora bigenda. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe uwuserukira Ubufaransa mu Burundi ni Sebastien Mino we yari yarayatangaje ku rubuga rwiwe rwa Twitter canke X ku Burundi buzoserukirwa na Perezida Ndayishimiye be n'umushikiranganje Edouard Bizimana.
ubuserukizi bw'u Burundi mu Bufaransa nabwo bwari bwamaze gutumira abarundi ba mu Bufaransa mu nama izobahuza na President Evariste Ndayishimiye hirya y'ejo hari ku itariki ya 31 ukwezi kw'icumi 2025. Pacifique Nininahazwe akaba yabandanije yandika agira ati ibihuha byinshi cyane muri CNDD-FDD ngo kuri uno mugoroba inkuru ivugwa cyane mu CNDD-FDD nuko President Ndayishimiye yasibije urugendo kubera atinya kudeta yoba yateguwe na bamwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. ngo hari basanzwe bavuga ibihuha bivuga ko hari n'abaCNDD-FDD bashaka gutembagaza Ndayishimiye. Ifungwa rya General de Brigade Bertin Gahungu rirafise ico rifana n'ivyo bihuha. Pacifique Nininahazwe akagira ati aragenda ntagenda, ese yoba yagiye canke ntiyagiye? Kugeza ubu nta muco uriho kuri ico kibazo. Ngo mumenyesha makuru w'iya radio y'Abafaransa RFI Isidras Ndikumana yatangaje ko ejo ku mugoroba ko President Ndayishimiye yasivye ku munota wa nyuma, nongera kuko uno munsi mu gatondo hari yategekanijwe ibikorwa vyo kumugondoza ngo ntasibe inama ihambaye. Ibiro bijejwe kumenyesha makuru muri Ntare House ntaco vyigeze bitangaza. Pacifique Nininahazwe rero akaba yabandanije yandika agira ati muri Nyakanga mu 1987 President Jean Baptiste Bagaza yitavye inama y'ibihugu bivuga igifaransa yabereye Quebec muri Canada, nawe ico gihe yagiye akebwa ariko baramugondoza. Ari muri iyi nama niho yatembagazwe n'abasirikare barongowe na Major Pierre Buyoya. Ndayishimiye nawe yoba atinya ibihuha bivuga ko ashobora kutagaruka hamwe yoja mu Bufaransa canke yoba yagiye atabimenyesheje. Kugeza ubu amakuru ya nyuma yerekeye Evariste Ndayishimiye atangwa na Ntare House amwerekana ariko asengera imbuto z'ibiraya ahitwa Nyabisindu muri Mwaro haraciye imisi 2. Ivyo nivyo bihejeje gutangazwa na Pacifique Nininahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Twanebabwiye ivyatangajwe na Nininahazwe Butari. Ibi rero bikaba vyibukije abantu benshi igihe Evariste Ndayishimiye muri 2023 mu kwezi kw'icenda hoba haravuzwe ko n'ubundi agiye gutembagazwa. Ico gihe ari mu nama muri Cuba. Ico gihe rero tubibutse ko yari yasize yanditse ikete ryakura mu mabanga General Prime Niyongabo harongoye igisirikare c'u Burundi, Commandant Chef mukuru, ariko Gervais Ndirakobuca ico gihe akaba yari yanze gusinya iryo tegeko rikura Prime Niyongabo mu mabanga. Ico gihe rero inkuru zabaye nyinshi kugeza naho abahanuzi ba Evariste Ndayishimiye baba baramubwiye ko yururukira indege mu gihugu ca Tanzania, ariko Evariste Ndayishimiye yashitse mu Burundi yoba yarabitangaje n'imbere y'abamenyesha makuru abene gihugu bumviriza ko abahanuzi biwe ataco bamumarenga uretse kubatera ubwoba. Ubu rero haribazwa niba Evariste Ndayishimiye yagiye canke atagiye, kuko ibihuha byinshi bivuga kuri ikudeta, dore ko hari n'akarorero Perezida w'igihugu c'u Burundi President Jean Baptiste Bagaza nkuko twabibabwiye byabayeho. Ico gihe yitavye inama y'ibihugu bivuga igifaransa beri Quebec muri Canada, nawe ico gihe yagiye akibwa ariko baramugondoza. Ari muri iyi nama rero niho yatembagazwe n'abasirikare barongowe na Major Pierre Buyoya. Nivyo rero turabandanya no gukurikirana iyi nkuru kugira ngo tubamenyere byinshi kuri yo, aho muzoronkera umuco nta handi ni kuri Hejuru TV. Yandi makuru hariko haravugwa cane. Umenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana yakuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ajanwa mwigendereza. Yabaye kwigenekezo ya 26 Gitugutu 2025. Umenyesha makuru yarazwi cane yarakuwe mu kuwa gatanu wa 24 Gitugutu mu ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba ajanwa mu gasho kigendereza kari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Kwa masoko atandukanye umenyesha makuru yajanywe ku muhingamo hafi saa 10 nyuma yo kumara amasaha ashika 5 yugaraniwe mu kibanza ca wenyene. Umwe rero mu muryango we bavuganye na SOS Media Burundi aremeza ayo makuru ati twari twabwiwe ko ategerezwa kurungikwa mu Mpimba kuri uwa gatandatu, mu nyuma barahindura bavuga ko ari kuri uyu wa mbere niko yamenyesheje. Ngo icatumye yararungikwa mwigendereza ntikiramenyekana, ariko kubw'umuryango umenyesha makuru imvo ishobora kubifitanye isano n'amakuru aheruka gushirwa habona n'ikimenyesha makuru gikorera hanze y'igihugu avuga ko bahari ubushurashuzi bukorerwa abakenyezi bafunzwe bifashijwemwo na bamwe mu ndongozi b'iryo bohero. Ariko rero umenyesha makuru n'abamwegereye abiriyamiriza ivyo bagirizwa. Ayandi masoko akabibonamo ahubwo uburyo bwo kongereza ikiringo cyo kumufunga. Kenny Claude yari yarengutse inshuro 3 muri 7 ziheze, kandi
hari hateguwe intambuko hari hatanguwe intambuko yo kuzohava harekurwa biciye ku rwego rwo hejuru nangeka ko hari abantu bifuza ko aguma mu myororo ngo babari inyuma y'ivyo vyose niko bishikirizwa n'umwe begereye iyo dosiye. Mu Burundi rero bamwe mu bafungwa barashobora gutunga telefone mu mpisho. Kenny Claude Nduwimana nawe nyene yoba yarayifise imwe kubw'amasoko yacu telefone yiwe yoba yarasuzumwe ariko nta giti amakenga casanzwemo. Dosiye y'ubutunganiro yiyamirizwa nk'ukwibutsa ariko Kenny Claude Nduwimana yaciriwe igihano cyo gufungwa amezi 8 kuwa 26 Nyandwi 2024 nyuma yo kumara amezi 10 yafunzwe vy'agateganyo muri Kigarama 2024. Urupapuro rwemeza ko atawamwunguruje rwaratanzwe rukamenyesha ko urwo rubanza rwaraheze kandi ko yategerezwa guca arekurwa. Ariko rero kuva kuwa 21/0/2025 umushikirizamanza wa Repubulika yaramwungururije inyuma y'ikiringo kidakurikije amategeko kingana n'imisi 90 aramuburanira bakaba rero babona iryo yunguruzwa ridakurikije amategeko kandi ko ritokwemerwa. Mu ntango za 2025 wahoze arongoye CNDH 6 Vinyini Muraba yari yashikirije amakenga yiwe imbere y'inama nshingamateka ngaracari mu mpimba kandi yategerezwa kuba yararekuwe. Mwibaza ko ivyo bitazogira ingaruka mbi ku gihugu? Mwanya mutoya inyuma yaho ni Muraba yarahunze igihugu ariko araronderwa nawe yagirizwa gusesagura amatungo. Ico rero akaba hari icuka kibi hagati y'izo nzego zibiri. Mu gihe rero akurikiranwa gucacu yari no gutuka indongozi abicishije ku mbuga hwaniro. Kenny Claude Nduwimana abona ko ariko aratotezwa kuko yiyamirije inyuruzwa ry'amatongo ya leta yariko rikorwa. Kabandanya iramenyesha ko yera kandi agasaba yubahirizwa ry'amategeko ngo nimba ubutungane Burundi bwigenga by'ukuri ngo ntakerezwa kurekurwa. Ndi mu babimenye ubwa mbere, ndi kandi mu bafashije kumutabariza kugira ngo ntahavagirirwa nabi. Iki ndibaza ko benshi bagikurikiye, muribuka ko ingene ifatwa ryiwe ryagenze. Ubwa mbere bwo mw'ijoro ryo kuwa 16 rishira wa 17 Ndamukiza 2023 hararungitswe abapolisi batari bake ku rugo rwa General Arengiyome Bunyoni hariya mu Gasekebuye bagenda gusaka, ariko kandi harimo n'intumbero yo kumufata. Basanga sihari, basanga amakuru yari yayamenye siho yaraye. Hanyuma hajamwo ivyo kumurondera, aramara imisi 4 atawuzi iyo yarengeye. Muri iyo misi 4 havugwa vyinshi, ariko haca haba ikindi kintu giteye ubwoba tutari bigere tubona, aho umuryango wiwe, mukenyezi, abana basa n'abacibagirwa imbohe mu nzu yabo. Abana ntibasubira kuja kw'ishure, tukaronka amakuru ateye ubwoba yerekeye umuryango wa General Bunyoni. Mu mwanya wa mbere tumaze kuronka ayo makuru, abayaduhaye mbere bari abantu bari aho muri urwo rugo, muri abo bapolisi nyene bari bahacunze. Niho ivyo Burundi binagoreye. Abari bahacunze muri bo hariho wagize ati umuntu twotabaza akabishira habona ni wewe. Arabinyandikira, abinyandikiye ce ndabishira ahabona, ndabishira mbere navyandika muri conditionnel kuko vyaba ari ibintu nanje ntaze, ndabitanga uko ubutumwa bushitse. Bica birasamirana biramenyekana, abantu bose baratangura kuvuga bati nimba murondora Serugo ntibisigura ko muca mufata mpiri abana n'umukenyezi wiwe. Niho rero ku munsi wa gatanu, nimba ntibeshe hari kwa gatanu tariki 21 z'ukwezi kwa 4 mu gatondo, naca ndonka ubutumwa buvuye kuri wa muntu nyene. Aranyandikiye ati buriya mutabarize bahejeje kumufata mu kanya, yafatiwe ku Mubone. Nta bindi byinshi yasiguriye, we yanyandikiye ivyo vyonyene. Abinyandikiye bihuriyana nuko nari mpejeje kuronka yandi makuru, wasanga bimeze nk'ibihuha vyariko birakwiragizwa ku mbuga kuri za WhatsApp, kuri za Facebook, ukabona bandika ko Bunyoni
bamwe ngo bamubonye ngo ageze muri Zambia, abandi bakatwandikira ko Bunyoni ageze muri Tanzania. Rero ubwo butumwa bw'uko afashwe ndaburonse naciye ntahura mu kanya isasa ibiriko birakogwa ivyo ari vyo, kuko nari ndabimenyereye ku matohoza nigeze gukora igihe General Jeremy Ntiranyibagira be na Colonel Edouard Nshimirimana bafatwa muri Tanzania. Naronse ubutumwa bwihuta gutyo bwambwira ko bafashwe muri Tanzania, hanyuma bukeye ntangura kuronka ubundi butumwa bwinshi bwavuga ibintu bidasa. Bamwe bakavuga ko yazanywe mu Burundi, ahandi nkaronka ubuvuga ko babatwaye mu mahoro y'i Tanzania, ahandi nkaronka hariho n'abanditse kuri Twitter ko bagiye mu Rwanda. Bihera ngaho biraturuhisha turi benshi, umuntu agakurikira kimwe ntigihere, yakurikira ikindi ntigihere, ugasanga ufise inkuru z'ibintu bisa, iyivuga ko ari muri Tanzania n'ibivuga ko baba bari mu Burundi, tukabona bifise inguvu zingana, tukabura ico dufata n'ico tureka. Rero ndabibonye babikoze kuri Bunyoni, naciye ntahura mu mwanya muto ko bagomba basubiremwo bimwe bakoze kuri Edouard Nshimirimana na Jeremy Ntiranyibagira. Vyasigura ko bafashe ingingo yo kwica uwo muntu. Iyo iperereza rikoze gutyo, bisigura ko bafashe ingingo yo kumwica, maze hazogume amakuru abantu bemeza ko ari muri Zambia, ko bavugana, ko bamubona, n'abandi bemeza ko ari bamwe Tanzania, abandi Zambia, kumbure hari kwaduka n'ikindi gihugu. Tukazomara imyaka n'imyaka dufise abantu baguma batubwira ko Bunyoni akiriho, ko Bunyoni ari hehe, ari hariya, nawe kumbe baramwishe kera. Hari nk'uwundi mutegetsi yarakomeye muri CNDD-FDD tumaze imyaka ibintu bimeze gutyo, tudafise umuco w'ivyiwe. Sinshimye kumusubiramo, ariko ndibaza ko benshi baza gutahura uwo nshatse kuvuga. Hari uwundi bimeze gutyo kuva muri 2018 dufise amakuru avuguruzanya, tutamenye ivyiwe uko bimeze. Rero natahuye ubwo nyene ko Bunyoni bamufashe kandi bamufitiye umugambi wo kumwica. Rero naciye nyarutsa kubishira habona nkuko uwo muntu yarampaye ayo makuru, kuko nari nzi ko bimenyekanye bakumva ko tuzi abamufashe, ko ivyo kumwica baca babireka. Uko rero niko naje nemeza ko natabarije General Bunyoni, kuko maze kuvyandika vyaciye bikwiragira hose. Bukeye umugwi w'igihugu CNDH uca urasohora itangazo, baravyandika kuri Twitter, baramenyesha ko Bunyoni bamwiboneye ari mw'iperereza. Ikibazo cyasa n'ikirangiye, kuko haciye imisi ibiri na Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi nawe nyene yaciye avyandika aravyemeza. Ico cari kirangiye ikijanye n'ivy'ubuzima bwiwe, ko bashobora kumwica canke ntibamwice. Ni ngaho rero benshi bambagije kino kibazo nawe umbagije, ni gute umuntu nzi ko afise uruhara rukomeye cyane mu vyanshikiye nanje, umuntu nzi ko yagize uruhara mu rubanza rutari urubanza twaciriwe. Iyo turiko turabivuga runo rubanza mpora numva umenga hariho abantu batabizi. Mu mwaka w'2020 harahamagawe urubanza muri sentare Ntahinyuzwa rwitwa ko ari urubanza rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Hari hariho abari barafashwe nk'umuhisi General Major Sirenda Yirukiye na bagenzi we basanzwe bapfungiwe Gitega. Abo baraciriwe imanza, baragira icaha, barabacira gupfungwa nabo ubuzima bwose. General Sirenda Yirukiye ntiyigeze nabihakana ivyo bariko baramubwira ko yagombye gutembagaza ubutegetsi. We yavuga ahubwo ko yabikoze kugira akingira abanyagihugu. Hariho abandi bari barasizwe ko imitahe mpuzamakungu batari bari mu Burundi. Abo batanguye ari abantu benshi cyane, ikigwi cy'abantu bashika 54, indongozi zitandukanye mu migambwe, mu mashirahamwe yigenga, mu bamenyesha makuru, mu ba CNDD-FDD, dufate nk'uwari cegera c'umukuru w'igihugu Gervase Rufikiri, nk'uwari mukuru w'inama nshingamateka Pio Ntavyo, hanyuma n'abandi.
ariko aho hatanguriye kuba ibiganiro hagati ya leta ya Nkurunziza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ibiganiro vyabereye Arusha muribuka bihagarikiwe na Perezida Mkapa, urwo rutonde rw'abashyizweko imitahe rwagiye rurahinduka, rurava kuri bamwe 54 rurakoroka gushikaho dusigara ntibeshe umengo turi 24. Abo rero nibo nko mu kwezi kwa gatatu canke kwa kane 2020 sentare ntahinyuzwa yavuze ko ihamagaye mu rubanza. Baduhamagara bazi ko tutari mu gihugu tudashobora no kuhaza. Barasubira mu kwa gatanu, barasubira baragwigizayo, aho mu kwa kane nta cyabaye, mu kwa gatanu baravuga ko bagwigijeyo, barusize mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu bararuha isango, sinibuka ko ari itariki sinibuka ko ari 23 z'ukwa gatandatu 2020, baravuga ko ariho bazoruca. Umva Perezida Nkurunziza yamaze gupfa. Aho kuri 23 naho nyene bigenda nkuko byari byagiye biragenda imbere, naho nyene bafata ingingo yo kwigizayo urubanza. Ntibarusoma, bavuga ngo bazorusoma ico gihe, ntibarusoma kuko umva nta wigeze anaburana, nubo babigira uko bavyumva. Abaduserukiye baragiye barabibona, turanaronka ico bita ordonnance y'umukuru wa sentare ntahinyuzwa, yavuga ko uyu Emmanuel Gateretse yavuga ko urubanza bazorusoma itariki 30 z'ukwa gatandatu. Kuri 30 z'ukwa gatandatu naho nyene ntibarusoma, nta na kimwe cyabaye, nta n'icavuzwe kijanye n'urwo rubanza, ibintu biba biraheze. Rero tuca tumara amezi n'amezi atana kimwe twabwiwe, urubanza rutasomwe, ibintu bimeze gutyo. Mu kwezi kwa kabiri muri 2021, mu gihe bwaca hatangura ibiganiro hagati ya leta n'ubumwe bwa Buraya, niho itariki 1 y'ukwa kabiri uwatwara iperereza mu gihugu hagati Colonel Alfred Inosa Museremu yinjira muri sentare ntahinyuzwa, atanga itegeko ko bamuha ibijyanye n'urwo rubanza, akaca agenda kubimanika. Aca aragenda aramanika ku miryango, urubanza ruheze rwitwa ko rwasomwe, kandi handitse ko rwasomwe itariki 23 z'ukwezi